hari abantu benshi bibaza yuko hariho umuntu aje kubatabara mu buzima bwawe. Hari ugwaruka rwinshi rwibaza yuko abo bantu bahari baje kurutabara mu buzima bwabo bwa misi yose kugira ngo bazoshobore gushika kuri vya bindi vy'iterambere, kugira ngo bazoshobore gushaka ubutunzi bwabo, kugira ngo bazoshobore kubaho neza mu buzima bwabo. Bibaza yuko hariho umuntu aje kubatabara, bibaza yuko hariho Mesiya aje kubatabara. Uyu munsi nagomba ndakubwire inkuru mbi, ariko nje ndakubwira n'inkuru nziza. Ndagwa ikaze kuziko jewe ni Jeff Habyarimana, tugiye kuganira. Agasanga ari ubwa mbere utubonye, manuka ngahe hepfo ukora subscribe, wongera active na cloche de notification kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biryoshe, ibiganiro by'ivyumviro vyiza bishobora guhindura ivyumviro byawe byama bica ngaha. Hanyuma ni wumva ivyo turiko turavuga bikuryohera, kandi wongere utugire like kugira ngo algorithm ya YouTube ibandanye itwereka abandi bantu, gutyo bumve bino biganiro nabo bashobore kugira ibitekerezo canke ivyumviro biteye imbere, hama nabo bashobore gushika kwiterambere. Uno munsi rero nashaka tuvugane kuri kino kintu. Abantu benshi tubayeho mu buzima butandukanye, tubayeho izera yuko ku munsi w'ejo bizoba bimeze neza. Hariho rero n'abantu benshi usanga babayeho ugasanga ivy'ubuzima bwabo ni nkuko vyoba biri mu maboko y'uwundi muntu. Ugasanga niyo umubajije ukamubwira ati mbega wewe ufise plan zimeze gute, ngo ya urumva jewe papa wanje, oya jewe urumva mama wanje, oya jewe urumva tantine wanje, oya urumva anko hari ukuntu yari yambwiye. None wewe kubwawe mu buzima bw'iwawe hari hiki, wasize hiki, ufise imigambi ya gute, ufise plan ya gute, ushaka gushika kuki, ushaka gushika he, ushaka kuja he? Ni migambi iyahe ufitiye ubuzima bwawe, ni migambi iyahe yakazoza ufitiye ubuzima bwawe. Rero hariho n'ugwaruka rwinshi icyo usanga muri aba rero baja mu masengero, ugasanga ubuzima bwabo babuhebeye Imana, babuhebeye umukiza, babuhebeye umuntu aje kubatabara, aje kubahereza bya bindi bifuje mu buzima bwabo, aje kubahereza inzu, aje kubahereza amamodoka meza, aje kubahereza ubuzima bwiza, aje kubahereza ibintu byose bifuza mu buzima, ibintu byose babona mu buzima yuko ari byiza kuri bo. Uwo muntu aje kubibahereza. Ariko nagomba ndababwire yuko uno munsi nyene, uhereye uno munsi, no one is coming for you. Nta muntu numwe aje kubwawe, nta muntu numwe aje kugira ngo ashobore kuguteza imbere, nta muntu numwe aje kugufata ukuboko, canke nta muntu numwe aje ngo ubunyene aca guha ubutunzi, canke aje ubunyene ngo aca gushitsa kwiterambere. Nta numwe, nta kintu na kimwe ngaha dushobora kuronka kiri gratuit. Egal, muze murantahura neza, muze murumviriza, muze murasoma na Bibiliya yarabivuze ngo udakoze ntakarye. Byumvikana yuko ibintu byose, nimba wamvizaja gushika ku bintu vy'iterambere, nimba wamvizaja gushika kure, utegerezwa kubikorera, utegerezwa gukura amaboko mu mpuzu ukabikorera, utegerezwa guharanira icyo wifuza wewe nyene, atawundi muntu. Wewe nyene niwe wiyizi, nta muntu numwe akuzi kukurusha. Wewe nyene urazi intege nke zawe, wewe nyene urazi inguvu zawe. Byumvikana yuko intege nke reka kuzikonsantrako, ariko wikonsantre kuri za nguvu zawe ufise, uvuga ati je iki kintu n'ukuri ndagishoboye. Hanyuma ukore ico kintu, ukore neza, ugikore ugishize ko umutima, ugikore ugikunze, urabe mu myaka mikeyi izoshika. Tuvuze no kuri kino kintu cyo gukora, hariho umuntu yiyumvira yuko arashobora gukora uno munsi, hama ejo bikaba vyabaye, bikaba vyashitse, yashitse aho yifuza gushika mu buzima bwe. Gukora canke kugera kwiterambere canke gushika ku butunzi n'urugendo umuntu afata, kandi ugo rugendo n'urugendo rutoroshe. Ugenda urahura n'ibibazo byinshi, ariko uko bukeye uko bwije, uko ikibazo kije, ugenda uragikemura, ugenda urashiraho ibintu bishasha, ugenda urashira handi mateka mashasha. Processus ni ikintu kiza bukebuke, si ikintu kiza ubwo nyene ngo panga ice kikubako, ntibishoboka. Uno munsi ntiwo kwiga
kuvuga nguce urara umenye kuvuga. Uno munsi ntiwoshobora kurara wize kuba umupilote w'indege hanyuma ngo ucuba umupilote w'indege, ariko bitangura buke buke, biratangurira mu ciyumviro, hanyuma gutyo havuye iciyumviro ukagenda ukiyandikisha ku ishure, hanyuma uhejeje kwiyandikisha ku ishure ugatangura ukiga buke buke ivyigwa bijanye na vya bindi wifuza gushikako, hanyuma ukiga umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, hanyuma ugashobora gushika kuri vya bindi wari wifuje gushika. No mu buzima busanzwe rero nuko turifuza gushika ahantu, ariko aho hantu ntucwashika ubwo nyene, ariko birafise ingazi umuntu agenda araduga. Sinzi yuko mushobora kubona ingazi mpagazeko, sinzi yuko muzi ingazi mwese. Ingazi iyo uri kuraduga ushaka gushika ahantu hejuru kure, urafata ingazi ya mbere ukaduga buke 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 buke, ukaduga ugashika aho wifuza gushika, ugashikira cha kintu warugiye kumanura. No mu buzima busanzwe nuko nyene, so turafata ibintu bito bito byo mu buzima busanzwe, so turafatana cyane cyane nk'ibintu by'uburimi. Uno munsi sinorima ngo nje ndaranteye ngo bice birabimeze ngo hama ejo nzobe ndiko ndimbura, suko bimeze na gatoyi, suko bimeze na gatoyi. Urumva hariho umwanya wo kurima, hariho umwanya wo gutera, hariho umwanya wo kurindira bikamera bimaze kuva mu kuzimu, ukarindira kandi uwundi mwanya, hama ukabagara, ugafata ugashiramo, ukabiraba yuko bimeze neza. Hariho umwanya wo gushiramo umuti, mwanya yuko urindira bigakura, hariho umwanya urindira yuko bironka izuba, hanyuma bigashurika bikama, hanyuma bikama ibintu vyiza, n'umwanya rero uzoshika wo kwimbura. Mu buzima bwose rero ni processus, ibintu byose bigenda buke buke, uca uronka ikintu mu buzima ubwo nyene ngo ucugishika kurusha kurara ugishitse ko nibishoboka. Hanyuma nakubwiye, no one is coming for you, no one is coming to save you. Kiretse gusa uvanye amaboko mu mpuzu, kiretse gusa uvuze ati jewe ndahakanye buno buzima bwo kuguma aho ndi misi yose, ndahakanye buno buzima bwo gushira ubuzima bwanje mu maboko y'abandi bantu ntazi, yo kwizera abandi bantu ntazi, yo kwizera abandi bantu atari jewe. Hanyuma utangure wigirire icizere wewe nyene, utangure wizere, hanyuma utangure gukora. Urabe, ndakurahiye mu misi mikeyi ubuzima bwawe buzohinduka. Mu misi mikeyi you will look back hamuvuga ati nashitse muri bino bintu, kandi wagiye urafata step, no kuvuga intambuko ngufi ngufi, intambuko nkenke, intambuko zitababaza. Hanyuma rero kwifuriza yuko wo focusingana cyane cyane kuco ushoboye kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ushobore guhinduka mu mwanya mutoyi. Hama nizera yuko wumvise ibyo twako turavugana. Ndagushimiye cyane, subscribe to my channel. Ndiza neza yuko bino ari ibintu ushobora kuba ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kuduga ku yindi ngazi. Hanyuma rero ino video agasanga yakuryoheye, share with your brother and sister, kubera nibumva aya majambo basunikira yizera, amagaharanira icyo bifuza mu buzima bwabo. Ndiza neza yuko ashobora kubafasha gutyo bagashobora gushika ku byo bifuza mu buzima bwabo. God bless you. Reka tubonane mu yindi video izoba ije kukubwira ikindi kintu cyoshobora kugufasha mu buzima bwawe kugira ngo ushobore gushika ku iterambere, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi. God bless you. Bye.